bavuge nuko bakora n'ibyo bakora bandanya naje nizana nibi Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa bisi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tubatumikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Fondation Esperance Ndoricimpa ni fondation ishingiye ku rukundo kandi ni fondation ikora atanyungu irondera n'urukundo mu ijambo rimwe nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukunde bagenzi bacu gusumba uko twikunda kandi ni naryo bwirizwa rikuru Imana idusaba yuko dukora. Rero nta kuntu twovuga ngo turakunda Imana tudakunda kwanza bene data. Nico cyatumye tubana hano tukaba dukora bino bikogwa twakiriwe neza cyane nabishimye kandi mwabonye ababibonye mwabonye ko natamvye muri bo kanatsinda tuva hamwe ego nuko dukorera muri bose nibwo bwa mbere tuje mu basangwa butaka ariko n'abandi benshi turamaze kubashikira nko mu kw'icenda mwagiye mubona abo twagiye dufasha cyane cyane imfuvyi n'abapfakazi twarungitse ku ishuri imfuvyi nyinshi duha abapfakazi imitahe kugira ngo bashobore kubona ico bafashisha abana babo ego sibwo bwa mbere dukoze bino bintu kumara umwaka n'igice biri ku mugaragaro ariko ubundi urukundo novuga yuko twatanguye kubikora kuva kera twagenda mu maprizo tugafasha tukagenda mu bitaro tugafasha nuko ubunye ariho twabishize ku mugaragaro kugira ngo tubere akarorero abandi kandi n'abatinya kubikora turabahaye ikaze baze Fondation Esperance Ndoricimpa turangwa n'urukundo ntibishobora guherera ngahanye bizoherana ari uko Yesu Kristo agarutse canke dupfuye naho nyene ntibishoboka ntidusha gupfira rimwe sinshobora kuvugira ku mugaragaro amafaranga vyatwaye uko angana ariko twashizemwo yari imfungurwa harimwo ubufu bw'ibigori harimwo n'ibiharage n'amasabuni yo kumesa ego jewe ubwanje umwami nkorera ari we Yesu Kristo arangwa n'urukundo kandi ni n'urukundo nico gituma dukwiye gusa nawe nukushira ikirenge cacu muciwe nkuko ijambo ry'Imana bitugera leta twayisaba yuko yobandanya ifasha abanyagihugu nkuko yama ibikora twama tubibona mu binyamakuru nabo barabikora ico dusaba leta nuko yobandanya ishigikira abantu nkatwe ikadufata mu mugongo nkuko twabibonye buramatari wa hano yatwakiranye umunezero na guverineri arazi ko turi hano yaduhaye n'ivyegera vyo kugira ngo baze badufashe kugira ngo baze kudufasha kuko yari mu nama urumva yuko na leta ishigikira kino gikorwa kandi turayishimira gose turishimiye cyane leta yacu. Yo nitwa Misago Yozefu yewe kayibuka twanezewe rwose bimwe bikwiye bakomere twame mbere twabonanye nawe yego nukuri tubonanye dukoma munezerwe natwe tunezerwe yego basi bariryamye ko je ntavyo naheruka kubona ko je nakuze mbona umenga ntavyo mbona nkiba ahubwo turashimye cyane
kubona turose ifashanyo mukaba mwaje nyene kudutemberera twashimye cyane twakengurutse twayikenera nyene nitwovuga ngo twoyanka ko twari twikeneye ko twishimye cyane aho tubonye umushitse twishimye cyane turabona yuko mutuzane ifashanyo nyene turishima cyane twabinezerewe gose jambo numva nobabwira mwaka kanya rumba bariko baragenda nyene muriko muragenda urugendo rwanyu mujyana amahoro kandi muze mwongere mugaruke nyene kuturaba mwongere mugaruke nyene twongere tunezerwe kweri turabishaka kandi turabikeneye twashaka ko nyene twohorana namwe tukagoma nyene turi kumwe namwe tugatamba neza tugashimira Imana nyene yakoze bino bintu nyene bino bitangaza turabishimye cyane turashimye kweri ku musozi wa Nyakibari nukuri ibi bikorwa mudukoreye uyu munsi muze mwamuko uko imisi yose nukuri n'imiryango yacu yose hirari uyu munsi irarinezerewe ariko rero kimwe mbo turafise abana biga ngahenya turaba ahantu hava mudusabire abana bavuye ku ishuri udukaye mbo turanyagirwa n'uburare si bwiza uko mutubereye abavyeyi hanyene ibinyene mudukorera n'imbere ngo mutudodorera tuze turaronka ahantu utwana twaje tuvuye ku mashuri tuze turaronka ahantu tutatubika dukaye nukuri muzoba mukoze n'ubu murakoze n'ubu turashimwe turakengurutse Imana ibahezagire kandi yarabahezage n'ikibahezagera kabiri yarabahezagiye n'ubu ibandanye ibongereza imigisha murakoze. Ku mazina yanje basanzwe banyita Nkurunziza Jacques nkaba ndumutwa umuterambere waha ku mutumba wa Remera nkaba niga mwaka wa gatatu gisata cy'ubuvuzi bw'ibitungwa hama kuri uno munsi mwatugendeye cyambere kimwe no banja nzagushimira Imana ye n'ingabo yabitumye kuba mwashitse hano kutugendera mukaba mwaje kuturaba mutuzanye imfashanyo yo kudufasha mu kwikenura kuko twe abasangwa butaka uko tubayeho turakenye cyane nka twe k'abanyeshuri biratugora twe kugira basize ku ishuri twarabonye abandi bagenzi bacu baca ku ishuri abavyeyi nabo baravuga ati abana bacu byo bavyiza bagiye ku ishuri ariko naho turi ku ishuri turakenye cyane kuko turabura udukoresho tukabura utuniforome two kwambara ndetse tukaba n'ahantu hava bigatuma tutabandanya amashuri naje kuko ndambandanya amashuri kubw'imfashanyo z'abagira neza baguma badufasha nyene kuko turabashimiye cyane kuba mwatwiyumviriye ko mukaza kutugendera ikumirwa ririho cyane kuko nka jewe ndi ku ishuri ndashoboye kubera nyene ndumusanga butaka hari abantu nyene usanga banyikumiriye ugasanga banshira ku ruhande kubera ndumusanga butaka kubera bwa bukene kubera yanzara nyene ugasanga barankumira mugabo ubu biriko biragabanuka buke buke biriko birahera je aho nifuza gushika ndifuza kwiga nkiga na kaminuza na doctora nkayica ubwo ico no basaba nuko mworaba nyene ico mwodufasha kugira natwe twige dutera imbere nk'abandi leta ico no isaba nkuko yamyara umuvyeyi yo dushikira imbere yo raba ico yo dukorera nk'abanyeshuri babatwa tukiga natwe tugatera imbere bakatugarukira ko katuzaniye dufashanye impuza amakaye n'ibindi ndetse nivyo twambara. Fondation Espace Ndoricimpa ndayishimiye cyane kubwo yatwiyumviriye ko nejo umutima w'urukundo mwagize ntimuze muwibagire muzotugaruke ko turabashimiye cyane Imana ibahezagire.
Imana ni nziza